Ndabahaye ikaze mwese kuri tuyagire Vanessa. Uyu mushinga nahaye mubona ni nyakubahwa Niragira Eric, akaba aba muri Australia, ni wayoboye Diaspora y'abarundi aha muri ibi bihugu byose biri ku mugabane w'abarutuku mu ncamake. Akaba rero yanditse ikete, iri kete ni kete yanditse asaba yuko umugambi bari bafise wo gutanguza, bari bapanze yuko itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu botanguje umugambi wo gutanga ikarata ku muntu wese w'umurundi aba muri Diaspora, ariko ugatanga amadolari 50 ku mwaka ugafata ikadi. Iyo karata ni nka ID mu ncamake. Iyo ID ikaba ari ya Diaspora, ukaba uzoyitanga ko buri mwaka amadolari 50. Ariko bamaze kuza rero bitangura kuba rumozi, batangura kubivuga n'uyu mushinga ntaye hatani inama nimwe aragirisha, batangura rero abantu kubimenya, twese turabimenya, kila muntu yabikoze ko komanteri abona uko abibona. Jewe komanteri yiwanje yari yuko kwanza aba bantu batowe mu Burundi, icambere na mbere batowe n'abarundi bari mu gihugu, mugabo twebwe muri Diaspora ntitubazi. Ntigisigura yuko tubihakanye, ntitubazi personally, ntibaratubona, ntitubazi. Rero iciza nuko imbere yuko bagira ranking y'iyo karata y'ukuntu yotangira, ahubwo bo banza bagakwira Diaspora, bakaza guko ndumva ngo icegera cyo wari muri Amerika, n'abandi hariho n'abandi nyene abasekreteri n'abandi muri Europe hehe. Iyo timu leta y'u Burundi bo bahamahera bakafata ntuzeye, bagatangura kuzunguruka mu makominote ya state yarimwe abarundi benshi, bakaja kubagendera ahantu hose hari dini ry'umurundi, bakarigendera kugira ngo babonane n'abarundi bari muri yo, babasigurire guko n'umugambi mwiza. Muga ntitwifuza wa mugambi uterera ugasanga amahera yagiye hatariho, tukamenya amahera yazoja. Amahera leta ikuguruza konte. Leta je nabona yuko leta yo kuguruza konte, tukakora swiping, tukarihisha ikarata nka kujya tuje kuri Amazon tukagura ico dushaka. Niyo konte rero, iyo karata wo kuzuzamwe amazina ababo kumobiliza nyene, bakavuga ati ni mugirani umwete gushwa badura abantu mu ncamake, ati ni mubikore. Hanyuma bakaduha site aho tuja ku murongo kuzuza amazina yawe. Ayo mazina ari nayo azoja ku vyangombwa vyawe vyo karata, ukuzuza amazina yawe, hanyuma ugaca rero uriha n'amadolari 50. Hanyuma abambasade bahuherereye bakaba aribo baca iyo karata bayikurungikira. Je niko nabibona, ariko hariho n'abandi babibona ukundi. Hariho ababifashe babishikira mu mugambwe, ariko naje ivyo kubibonera muri side y'umugambwe naravuga nti ntabwo yoba ari Diaspora bose bace baba bo mu mugambwe umwe, kandi tutari mu mugambwe umwe. Harimo Diaspora abantu tutari mu mugambwe n'umwe, harimo n'abandi bari mu yindi migambwe, ariko vyo bavyiza batoye abantu batandukanye mu migambwe itandukanye. Hariho rero abatavyakiriye neza, hari ababibona yuko umenga nko kugwanya umugambwe, hari ababibona abandi bakabona ni inyungu za sendede gusa, hari ababibona yuko urumva ni ibintu byinshi bivyagaragaye yuko abarundi benshi babibonye mu bibazo. Rero iri kete yaje agaragaza nk'ivyo natwe twavuze yuko hatari bwo hagere kwihuta gushiraho iyi ntuzeye, kwihuta kuvuga ngo batanguje ngo ikarata gusaba amahera, ahubwo ari kubanza gushira community hamwe, kuko kabisa iyi community y'abarundi yarasambaratitse. Ni community ifise ibikomere hirya no hino, haba mu state, haba mu madini, haba usanga ari induru gusa, ari induru. Abagabo barashikurana bimwe biteye ubwoba kuko bose baba bagomba kuba abategetsi. Mugabo kubona leta yari yakoze uwo mugambi mwiza wo kuvuga ati reka turondere abantu baduserukira mu izina rya leta y'u Burundi, bakaza muri Diaspora, bakorere muri Diaspora, ni ikintu ciza cyane. Ariko iciza nuko ubu ca batangura ahubwo gukwiragira. Leta nibaha amahera, igihugu kirayafise, kandi iciza cyo amahera yose bazoha aba bantu bari muri ibi byo gufata ingendo hirya no hino baja kubonana n'abarundi mu state atandukanye. Iciza nuko abarundi babitahuye, leta izobikuramwo amahera y'igihe kirekire, kuko ni ibintu vya Diaspora bisigura yuko
no mu gihe ni leta pana kuvuga ngo n'umugambwe no mu gihe leta hotogwa umuperezida w'umundi mugambwe uwo mugambi wa diaspora uzobandanya ubandanye n'umugambi wo kubaka igihugu cyacu rero n'ibintu bari bakwiye kwitondera bakagendera abantu mu diaspora hatandukanye bakabibumvisha bakabereka inyungu abantu bakabona yuko atari inyungu y'umugambwe ariko ari inyungu y'ibintu by'igihugu rero ngo bahagaritse ikarata ntabwo bagitanguje uwo mugambi wo kuranshinga ngo iyo karata itangwe itariki imwe kwa gatatu babihagaritse ubu ndibaza ikigiye kuba ni gutangura gukora amanama hirya no hino hagati yabo nkuko babatoye hanyuma bagapanga umwanya wo kuja baragendera ama state yarimwe abarundi beshi amadini bagakontakta abapasteri bose b'abarundi aho bari bakagenda kugendera mu mashengero kugira ngo basigurira abantu akamaro kavyo kuko murabona n'ibihugu byinshi bikomakomeye n'ibihugu vyubatswe na diaspora hirya no hino ku isi hama diaspora imaze kubitahura rero urugendo rugaca rutangura uyu n'umugambi mwiza cyane ariko bawicarire ku vy'ukuri babirabe neza kugira ngo bakure amakenga mu mitima y'abarundi benshi bari muri diaspora kugira ngo dukorere hamwe jewe nguma mvuga abantu nk'abari abantu bagiye ngo gutegera ngo president ngo bariko ngo baramwiyamamura muri hariya iza Bruxelles hehe bariya n'abantu bahendwa n'umunyapolitiki umwe canke babiri bakajinago mugabe ikintu batazi ico ngiki umukoroni ntanegwa ngo abarundi bariko barajyana canke ntibajyanye umukoroni ikimunezera nuko abona inyungu ziwe gusa ziriko ziraza rero aho kugira ngo bashira inguvu mu kurondera ukuntu ibibatanya abo banyapolitike kuko nguma je nemeza neza yuko intambara ubwicanyi bukorwa mu gihugu cy'u Burundi n'inzankano byose ivyo bintu bihari kubera abanyapolitike nibo babizana mu banyagihugu bakabibumvisha n'abanyamadini abanyapolitike n'abanyamadini bafise uruhara runini mu mudurumbano uri mu gihugu igihugu kuba atagi amahoro kirimwo abapasteri n'abashehe n'abapatiri n'abasenyeri barenga miliyoni kwanza ndibaza barashika mubashize hamwe ndibaza ntihoburamwo nk'umumiliyoni wabo bantu bavuga ngo bakorera Imana kigaca kibamwo n'undi kumbure umumiliyoni w'abandi bantu bavuga ngo n'abanyapolitike muri izo miliyoni 10 na zingahe abo bantu ngo bakaba bagiye guhagararira amahoro bose hamwe mugabo abo bose hamwe bakoreye hamwe aho kuza amahoro hakaza intambara mu Barundi ni cerekana yuko hariho ikintu kabisa nk'abantu b'abarundi rikwiye kwisuzuma neza tukaraba kitagenda neza haba muri ayo madini haba no muri politike rero turose ibintu opportunity yari yose yaza idushira hamwe twadukwiye kubisanganira ariko tukabisanganira nyene twashishoje neza yuko atari inyungu zabo bantu nyene babandanya n'ubundi kutakudurumbanya tukaraba ko ari inyungu ku murundi uwari we wese ahari rero nibaza yuko ubu bagiye gukora iki kuvugana ukuntu bagiye kubikora kandi ntibakore bonyene n'abambasaderi nabo bakabatera intege aba bantu ntibakwiye gukora bonyene abambasaderi bakwiye kubaba hafi izo ngendo bafata abambasaderi bakababa hafi kugira ngo uyu mugambi uranguke neza kuvyukuri kandi uranguke mu buryo abarundi bose bashima ikindi naco sabarundi bose bari ngaha muri diaspora bafise ivyangombwa vy'igihugu cy'u Burundi nka twebwe twaje nk'impunzi munabizi yuko ntuze zacu stati zacu ziratandukanye cyane n'umuntu yavuye mu Burundi agatega indege akurira akaza muri ibi bihugu akarondera ivyangombwa by'ibi bihugu abantu rero bafise ivyangombwa by'u Burundi amapasiporo canke abasubiye kubirondera abo bantu baba bafise stati tandukanye nkatwe harimwe abantu tudashobora gutunga pasiporo zibiri kumvo zituvuye ko bivanye n'uburyo tuzi umutekano wacu guhitamo igihugu kimwe naho twaba mu bihugu bibiri bitatu bine bitandukanye mugabo ivyo bihugu byose tukavuga ati ico tuvuga yuko ari igihugu dufitiye ubwene gihugu niki abo ntigisigura yuko natwebwe tutarabarundi ntigisigura yuko twoterera mugabo ntituzohabwa iyo karata ngo twebwe ngo turi diaspora ngo dukongo turabarundi bari muri diaspora bakorera muri diaspora oya twebwe ahubwo turabarundi bafise ubwene gihugu bw'ibindi bihugu mugabo dukunda Burundi turaba patriote rero kubera ko turaba patriote b'u Burundi nuguca barondera iyo karata nyene
igasigura uyu nimba hari ahanditse diaspora bisigura yuko ari umurundi akorera mu mahanga hakabaho bavivura kuri iyo kadi ugasanga ubisomye urabona ati uyu n'umurundi akorera mu mahanga nimba n'umurundi avukiye i Burundi mugabo ubu aba mu mahanga afise ubwene gihugu bw'ibindi bihugu atabwene gihugu bw'u Burundi agifise naho nyene bakavivura ari cerekana umupatriote w'u Burundi bakavivura jewe nibaza yuko iyo karata ku vy'ukuri ikwiye kuba isiguye neza guko hariho abenshi atadokima nimwe y'igihugu cy'u Burundi bafise bataranigeze bayironka je sinigeze ndohana karanga muntu y'u Burundi nahavuye ndi umwana muto mugabe ico ntikinkura kuba umurundi ariko kandi nubwo ndi umurundi nta rupapuro na rumwe rw'u Burundi uno musi nta rupapuro na rumwe u Burundi ntibumfise muri systeme yabwo ngo uyu unumwene gihugu wacu tumufise kw'ivyangombwa oya nta bwene gihugu mfise nta mfise ubwene gihugu kavukire mugabo nta ntuze nta dokima mfise mu kubera ndi muri ibi bihugu ata dokima z'igihugu cy'u Burundi mfise aho ndi hose bambagiye atizana ivyangombwa vyawe sintanga nta bindi ntanga atari ivyo vy'igihugu ndimwo naronse bisigura yuko mu gihe nkoresha dokima z'igihugu ndimwo nukuvuga ico gihugu nico muri uwo mwanya mba ndi umwene gihugu wacu mfashe urugendo nkaja mu Burundi na pasiporo yanje ya Amerika Uburundi ntibunyakira nk'umurundi bunyakira nk'umunyamerika guko dokima nerekanye niyo umunyamerika mfise dokima nayo mfise pasiporo nk'akarorero ya Tanzania nkafata indege nkaja mu Burundi nubwo ndi umurundi ninjiye kuri aeroport ntibanyakira nk'umurundi banyakira nk'umunyamahanga wa Tanzania guko idokima mfise yerekana yuko ndi umutanzania nimba mfise pasiporo y'u Burundi ndi muri ibi bihugu nkacangira na pasiporo y'ibi bihugu fasha urugendo nkaja i Burundi mugabo nkakoresha ya pasiporo y'igihugu canje c'u Burundi muri ico gihe banyakira nk'umurundi kuko nakoresha pasiporo y'u Burundi rero nubwo uba waravukiye mu gihugu kiya cyangombwa nico kigaragaza mwisho uwo uriwe kiya cyangombwa ubu uri kurafatira ku rugendo hari abantu usanga bafite nka pasiporo zitandatu pasiporo zine pasiporo zitatu pasiporo imwe pasiporo zibiri ariko muri izo zose iyo yacaguye gufatira ku rugendo iyo niyo uwo mwanya iba iriko iramuranga iyo niyo rero uwo mwanya ibirikira muranga rero murumva muri ico gihe tuzoba dufise iyo karata ya diaspora twebwe dufise pasiporo imwe y'igihugu kimwe dufise pasiporo y'ibihugu turimwo uno munsi kuri iyo karata tuyigendanye ntituzova ngo turingwa abarundi bakora diaspora kandi ata dokima y'u Burundi dufise duteza kuba dufise ikarata yerekana turaba patriot turi Burundian patriots bisigura yuko nta dokima nimwe y'indi y'igihugu cy'u Burundi dufise twavukiye i Burundi mugabo uno musi leta y'u Burundi ntiduharura nk'abene gihugu bayo guko ntituri muri ntuze yabo muri za miliyoni z'abarundi ziharurwa twebwe ntituba turimwo rusasoma ntidufata ahubwo twebwe turi rusasoma yacu iharurwa ku bihugu aha twibaruza rero nibaza yuko ivyo byose ari ibintu bakwiye kwigako bakiga iyo karata itandukaniro ry'umurundi afise ivyangombwa by'ikindi gihugu ata kindi cyangombwa na kimwe cy'u Burundi afise stati yiwe na ntuzeye bakaca biga n'intuzeye no kuba uwo murundi afise aba mu mahanga ariko afise pasiporo y'u Burundi ivyo byose bakabitandukanya hanyuma kandi hageze gukurikirana mu bucamanza nkanje nkunda kwivugira ivyo nivugira gende mu activist bavuze ati uriya mugore dukeneye kumukurikirana nkuko nyene basanzwe bamwe muri bo bariko baravyifuza nk'ubu mfise ibyangombwa by'umunyamerika nta byangombwa by'u Burundi ntibazonkurikirana ngo ndi umurundi bateza kunkurikirana nk'umunyamerika bisaba yuko baca baja muri diplomasi bakaja muri dealing ya hagati y'ibihugu umwene gihugu uri kurahiga umwene gihugu w'ikindi gihugu bigenda gute ya mategeko niyo baca bajamo mugabo ndi umwene gihugu mfise dokima z'u Burundi haba ni kuntanga kumutahe iyo mfise dokima z'u Burundi nkuko nako ndabivuga nkaba hariho ikintu leta iri kirandonderako itanga umutahe ikantangiriza mu bihugu byose ndimwo gisigura yuko niki gihugu ndakirimwo mfise dokima z'u Burundi kumfata bakanshikiriza leta y'u Burundi
n'ibintu biba biboroheye gose ntibishobora no kuncisha nta nuko byoca cyane no muri sentare yo ba deportation ikiba deportation bamusubije iwabo hanyuma ubutabera bw'u Burundi akaba ari bwo bufata ingingo ari yo yose haba kugufunga batakuburanishije haba kugufuburanije haba kukurenganya byose bikabavako mugabo ufise dokima y'ibi bihugu udafise dokima y'u Burundi ufise dokima y'ibi bihugu gusa imbere yuko uri naho boguhiga uri mu gihugu cawe ntibashobora kugufata uri mu gihugu cawe ngo nuko ngo wavuze ibi ngo nuko wagize ne kuko uri mu gihugu cawe ariko kandi uri umwene gihugu w'igihugu urimwo ata dokima y'u Burundi ufise ukabura umunyamugambwe ushaka gusenyura Burundi muri ico gihe naho ico gihugu urimo kifise kugufata kigagufunga kubera ko winjiye mu kudoborora umutekano w'ibindi bihugu nukuvuga jewe sinemerewe kuba umunyapolitike abantu bakina politike babimenye ufise dokima imwe y'igihugu wahungiyemwo nta politike y'ikindi gihugu wemerewe gukina uvyinjiyemwo bagutwaye mu bucamanza uratsindwa neza kandi urabihanirwa kuko ntiwemerewe gukina politike na cyane kutaba uri muri leta y'ico gihugu udakora muri leta y'ico gihugu urimwo ntiwemerewe kuvuga kuja muri politike ngushinga umugambwe usanga uri kurashigikira abantu ku ruhande mugabo nk'aba bazungu baciga nino nyene bakabikora mu mpisho urumva bari politike yabo mugabo ntushobora kuba ngaha wavukiye Burundi ucuvuga ngo mfise nk'akarorero uri muri Canada uvuga ati mfise ivyangombwa byo muri Canada nta vyangombwa by'u Burundi ifise ariko ndi umunyamugambwe wo mu Burundi cyo kintu ntigishoboka ushaka yuko uba umunyamugambwe mu Burundi utegeza kugira ivyo vyangombwa by'u Burundi n'ivyo muri Canada hahandi hose ubereka ati ndabifitiye uburenganzira ariko naho nyene kandi utegeza no gukurikirana yuko igihugu urimo cemera ubwene gihugu bubiri hari ibihugu bitemera ubwene gihugu bubiri naho uba warahavukiye hariho ibihugu nk'aha muri Bahamas ahandi ubu iyo ubwene gihugu bwari bwe naho uba uri mu Bahamas wavukiye muri Bahamas uvuze ati ntoye ubwene gihugu bw'ikindi gihugu ubwa Bahamas ucuhagarika ntibaba bakikwemera kuri umuntu wabo uje naho kuhaba ukavuga ati nkenembe umwene gihugu wanyu ubwene gihugu bwose ufise bwose barabukwambura burundu ntushobora kuvuga ngo nyenyenyenye ngo ndafise akadokima no ntivyumvikana nta na gatoyi rero nibihugu uba urimwo uteza kubanza gukurikirana amategeko y'ivyo bihugu imbere yuko wihuta gutora ikarata y'ibindi bihugu canke igihugu waje uvamwo na cyane mu gihe uba waje bivanye na stati yakuzanye nkatwe twaje nk'impunzi tuvuga yuko twahunze ingoma ya buyoya munyibuke yuko mu madokima mu mantuze yacu ubwicanyi bwabaye 93 abandi nabwo ubwicanyi bwabaye 72 ibibazo bitandukanye vy'izo ntambara nivyo vyagiye gushikana impunzi nyinshi ino nkatwe urumva stati yacu ikitandukana n'umuntu yavuye i Burundi akurira indege ku gibuga kuri Merikio Rondada yakaza muri ibi bihugu ivyo byose ni ibintu bakwiye kwiga ko bakamenya ati uyifuza kubana yaterera Burundi afise idokima imezuku tumuha ikarata imezuku uyu nawe afise n'ivyangombwa by'u Burundi tumuha ikarata imezuku urumva bikagenduko rero jewe umugambi ni mwiza umugambi uratomoye ariko haracyari mutwo guhinyanyura icambere no kubanza kwiga stati z'abantu kuntu babaye muri bihugu amadokima bafise ibintu vy'amategeko guko bateza no guhanuza umunyamategeko bateza abantu kuba baramaze no kurondera umuntu uzeye umunyamategeko abakurikiranira neza kugira ngo nabo ntibahave basanga binjiye mu bintu bashobora kugiranira akabifu n'umuntu abanka gatoyi ugasanga abitwariye muri ibi bihugu barimwo nabo bagashidukiye basanga bafise ibihugu passport z'ibihugu gusa barimo badafise passport z'ico gihugu bariko barakorera nko Burundi ugasanga nabo bavyuriye indi ngorane ivyo byose ni ibintu byo kwiga ko neza bakabiraba bakabikurikirana guko ibi ni bihugu bigendera ku mategeko gusa ntibigendera ku myumvire y'umuntu ntibigendera ku ibi bihugu bikurikiza amategeko itegeko wagiye nka wagyemera na amategeko yonyene ariko umugambi ni mwiza bavyicarire kugira diaspora y'abarundi komere biramara maje kubona
ahantu hose abarundi rero ikintu kinsasa c'abarundi ngiki niki nabantu twama twishira mu bintu ngo icubahiro ngo indero ngo urupfasoni ivyo bintu bakama babishira imbere indero urupfasoni icubahiro urukundo mugabo waja dipu karaba inzigo ziri muri bo imitima mibi ukutubahana ukavuga izi ndero se mwama muriko muratwiratira ziri he kuba hashobora kuba diaspora irimwo abantu barenga ibihumbi 200 nibuka yuko igihe twaza twebwe bavuga yuko haje ibihumbi nimba ni 112 ifamiye ibihumbi 110 n'ibindi murumva ifamiye ibihumbi 112 turi muri bihugu turi amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi je ndibaza abarundi twese badusasomye usanga tunarenga ni miliyoni 4 ziri hanze y'u Burundi mu bihugu vyose mugabo gasanga nta nguvu na ntoya dufise do gushira hamwe mugabo mu kwiyemeza yuko nko kundero turabambere ugasanga birarenze haba mu gihugu gasanga nta nguvu na ntoya zo gushira hamwe no kujyana gusa mugabo ngo kundero ngo turarenze iza ndero nizahe nibibabaje mugire rero ibihe vyiza mwese mukore commentaire mukore subscribe